Nitwa Aimée Laurentine Kanyana, navukiye ku mutumba Muremera, komine Ngozi n'intara ya Ngozi, mu 1974. Nize amashuri y'intango kw'ishuri ya Ngozi ya mbere, hanyuma nca niga amashuri yisumbuye kuri lycée Busiga, hanyuma université ndayiga kuri kaminuza y'Uburundi. Bwa mbere hoho kugira ube muri politike sinovuga ngo urabishira mu nteguro yawe y'ubuzima ngo nzobe umunyepolitike, tubona bishitse, ariko kugira nyene ube umurideri, umuntu imboneza, ndibaza ko ari ibintu nyene umuntu aba yaravukanye, kuko kuva no muri secondaire nije nahora mba derege, nije nahora ntwara abandi banyeshuri nka derege, ndetse no kw'ishuri nashobora kuba urongoye abandi banyeshuri bose kw'ishuri bakantora, kandi si kuvuga ko naba hari ibintu bihambaye mbona nkora bidasanzwe, bw'abanyeshuri baranyizera akavuga ngo dutoye uyu, sindabimenyerera ngira igituma. Ariko rero no mu muryango urumva nari mboneza kuko nari imfura mu muryango, hanyuma abavyeyi banje bakanshira mw'ishuri, hanyuma mama wanje cane cane papa wanje yari umukozi wa leta, yari barya baharura mu comptable. Mama wanje nawe yari umwigisha wa primaire. Papa wanje yari umuntu aciye ubwenge cane, abantu bari bazi rwose ko ari umuntu aciye ubwenge rwose, mugabo ntiyashoboye kwiga amashuri menshi cane, kumva neza ubuzima butari bworoshe. Hanyuma mama wanje nawe yari umwarimukazi nyene wa primaire, abarimukazi wa primaire urazi ko bari abantu babona kure, bakigisha kwigisha abana b'abandi ntibigishe gwabo. Iruhande y'ivyo akaba umuntu kandi w'umukozi cane. Mama wanje yarakunda gukora cane, nubwo yari umwigisha, papa nawe ari umukozi wa leta nyene, si babandi baca bavuga ngo tuzorya imishahara. Ikintu barakora akazi ka leta bongera bagakora n'ivyabo, bakarima, bakorora, kandi natwe bakadukundisha ibikorwa bidasanzwe. Ndibuka yuko twiga muri mashuri y'intango, abavyeyi baratubwira mu gatondo ngo urumva mugomba kuvyuka mugakubura imbere kuja kw'ishuri, kandi hariho umukozi bari bararondeye abijejwe, mugabo agatubwira ko tugomba kumufasha, tukagira tumufashe gukubura kugira vyose. Amazi hariya yarakenye amazi cane, batubwira ati mugiye kw'ishuri rero kugira umukozi nawe ntaruhe, mwera mutwaye utubido, muhite muja kurondera amazi ko twaba hafi yo mu Kizungu, ati muce hariya mu Kizungu maze kugira amarobine muze muzanye amazi, tukaja dutahanye amazi kugira umukozi nawe dufita yoroherwe. Domwe bakadushira muri ivyo bikorwa. Harageze igihe rero papa wanje aritaba Imana. Yitavye Imana, mama rero agategeza kuturera wenyene, aca atubwira ati murabona rero ko namenyereje ibikorwa tugomba kuvyikorera vyose, ubu n'uyu mukozi sinzi ko bizokunda ko tumuhemba. Agaca atwigisha rero kuguma twikorera ibikorwa vyose. Ndibuka ko papa yitavye Imana dufise inzu yariko arubaka atari bwahere. Mama aratubwira ati nta mafaranga mfise yo kurondera abayede ko twari abana mu muryango w'abana indwi, n'abandi bana twari tureze. Ati ibikorwa vy'ubuyede tuvyikorere, umufundi nawe yubake. Hama aratubwira nyene, aratwereka nyene tubigenza. Umufundi turaba abayede turubaka iyo nzu irahera. Ico ni kimwe mu vyo bintu nabonye ko yaratwigisha nyene gukora kabisa. Tuvuye kw'ishuri harya muci, tuvuye mu mashuri yisumbuye, harya abandi banyeshuri bashika mu buruhuko bagahita baja kwitemberera, bagira ingo abanyeshuri bo muri secondaire ngo ntibokora ngo n'abasirimu, twebwe ico carazira. Twataha itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi, yaba yagize porogaramu y'ibikorwa bizokorwa muri vacances. Kuvuga yabazi ngo tuzoshika tugenda kurima mu mwonga, ko mu Cino barima mu mwonga, donc saa 11 tukaba turavyutse gutegura ivyo dutwara vyose,
tugaca tugenda tukirirwa iyo 12 tukaba dushitse tukadutangura gutegura ivya bukeye wajya amezi 2 yose agahera tuvuye mu kureba mwonga abatanguye gusiza naho nyene programme yaba yamaze kuzipanga zo gusiza tugaca dusiza akaba hageze mu kwezi kw'icenda agaca agenda kw'isoko akatugurira amakaye akatugurira impuzu akatugurira ibintu vyose dukeneye tuzotwara kw'ishuri ati rero bana nimugende kw'ishuri rero hagera kuja kw'ishuri turushe dukumbuye kuba hamwe n'abandi bana turuhuke niko nobivuga twebwe kw'ishuri kari akaruhuko ko vyari ibikorwa vyo kwiga ntivyari ibikorwa biremereye kuko ibiremereye twaba twabisize muhira kw'ishuri rero waca wiga neza ntagire ikibazo ugira mw'ishuri tukiga neza mw'ishuri naho nyene bikagenda neza karonka amanota ya mbere rero turamuga ubuzima gushika aho nza muri kaminuza ndahaza nza mfise intumbero nziza y'ubuzima yuko umuntu adakoze atobaho ndavuga nti jewe muri universite nje kwiga sinje gutembera i Bujumbura ngo nje kuraba igisagara nkafata umwanya ukwiriye wo kwiga uko nshoboye kose hanyuma rero Imana iramfasha vyari vyoroshe cane kuko muri faculté de droit twatanguye turi 250 twaje turi 40 Imana yarangiriye neza rero ndaheza mpejeje ubuzi bwari bugoye ico gihe ntivyari vyoroshe i Bujumbura kuronka akazi udafise umuntu akagusabira jewe ndavuga nti ivyo vyose nta kuntu gucera i Bujumbura reka nsubire ruguru kuraba ico nokora nasubiye ruguru aho nagiriye n'ubugeni ndahaba ndarima ndorora munyuma ndaronka akazi kubwigisha rero bwigisha ndagakora mu nyuma ndaronka akazi rero mu byo nize by'ubucamanza ndabikora muri tribunal de résidence yo ku Musaga ndahakorera mu nyuma ndamwuriza muri parke ndahakora hama nungururiza muri ministère chargé de la bonne ministère d'état chargé de la bonne gouvernance aho nari mvuye muri carrière mu magistrat niho mbere nanamenyeye ivya politike kuko hari mu gihe mugamwe CNDD-FDD wari kuraza mu gihugu hama rero aho nakora nkabona abantu bose bagira bati ari impinduka zigeze mu gihugu nanje nkakurikira politiki ngende kurahira kandi ndabona nanje ko bikenewe ko haba impinduka mu gihugu kije muri demokarasi kuko urabona ko yari yarashatse kujaho demokarasi hama hakaba n'ingorane kuko n'umuvyeyi wanje yajanwe n'ivyo vya demokarasi nyene numva ko nari ndayinyotewe demokarasi yuko isubira ikagaruka nuko rero kampanye ziba ziratanguye ndabona yuko nanje nkwiye kugira icyo noterera kugira ngo uyu mugambi uzanye impinduka mu gihugu nanje ngire icyo ndabikorako muri campagne electorale irahera nsubira ku bikorwa nyene vya misi yose bwa mu nyuma nategereje nsubira mu bikorwa muri carrière yanje mu magistrat ndasubirayo nja muri cour supreme ndakorera imyaka ishika 4 n'amezi 8 niho naca ngomwa kuja muri berbe kuba deuxième vice gouverneur naho ndahakorera naho nyene imyaka 4 irenga kwa mezi 5 negiteka cy'umushikiranganji w'ubutungane naho ndahakorera imyaka 5 irahera manda irahera neza umukuru w'igihugu hanyuma umukuru w'igihugu nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye nawe arasubira arangomwa angira chef de cabinet adjoint muri présidence ndagenda ndakora akazi hama mu nyuma baratuma ko bagomba kwikuba abahuza nanjye ndagenda
hama barashima amashinga amateka n'akenguza amateka baranyemera yego hanyuma ubundi ngaha cyane d'abord mu buzima bw'umuryango reference nakubwiye yuko bari abavyeyi banje ko barakunda gukora nanje nakuze nkunda gukora cyane hama bari bafitanye imigenderanire myiza n'abantu nanje nkaba nkumva no umuntu afise imigenderanire myiza n'abantu muri politike naho jewe politike uburyo nayigiyemo nakurikira ivyiyumviro vya demokarasi kuko demokarasi ni nziza ituma umuntu wese ashikirwa mu vyerekeye intwaro no mu vyerekeye ubuzima bw'igihugu busanzwe no mu vyerekeye ibintu byose umwene igihugu ategekanirijwe rero jewe narafashe reference kuri nyir'icyubahiro Melchior Ndadaye agitangura kuvuza nari umwana mutoyi niga mu mashuri yisumbuye ariko narakurikira ivyumviro rwose nkumva birandyohera cyane hanyuma kandi naho nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza aziye nawe nyene umutima yajazanye warashimishije cyane kuko yari umuntu yakira bose akabagirira neza adatoye ataravye bimwe vy'intara n'amoko bama bavuga abantu baza byari byarazingamitse abantu rero nkavuga nti aba bantu bitangira igihugu bakakunda abantu badacaguye nta muntu n'umwe yoreka kubashigikira ngo akore kugira ngo ibintu bitere imbere rero ivyiyumviro vyizo mboneza hama n'ivyumviro cyane cyane vy'umugambwe CNDD-FDD intumbero itanga narayemera cyane nkumva ko ihuye n'ubuzima nifuza kubaho urumva je nk'umumama nobwira abandi bamama yuko bwa mbere turabavyeyi turabarezi twebwe twaragize imana abavyeyi bacu kuva kera bari abantu bafise iteka ridasanzwe bazi icari cyo kurondera ubuzima ingene umuntu yifata icyo catumye tugera aho tugeze rero natwebwe nk'abavyeyi tugomba kuba abantu bategura abana kuko uyu muntu atateguwe akiri muto bavuga ngo indero iva ku ziko indero yo ku ziko ni ikintu gikomeye cyane rero jewe kubera ko indero yo ku ziko nayironse ikwiriye nkabana mu mashuri aho naciye nkagira imana nkiga mu bihebeye imana nabo nyene baduha indero nziza cyane yo kutwigisha kuzoba abantu ikimazi ko ndibuka kuri lycée Busiga abashikiranganje bose baratubona baratuye n'ikitegererezo nyene b'abakenyezi benshi bize hariya bitwa ba Bukuru Mariya bande bari bize hariya twebwe rero abayobozi bacu baratubwira ati mwabakobwa tugomba ko muzo abakobwa bitekana ubuntu ati tugomba ko muzo bakirwa nziza kandi mukaba n'ikimazi ku gihugu imisi yose mu gatondo tugiye kuri drapo hajya tugumye kuja mu ishuri niryo jambo badutekerera ukuvuga yuko rero gutegurwa je novuga ngo nateguwe by'ukuri nateguwe n'abavyeyi ndategurwa n'amashuri naciyeko rero ubuzima umaze kumva rero intumbero yawe ukaba ufise n'abagi bakwigisha ingene ubuzima bugenda nawe uriteguye icyo niteguye koro cyane kugira ngo jewe aya mabanga sinari nateguye ko nzobiki canke kiriya mugabo no mu buzima bw'iwanje no mu rugo naritegurira kuzobaho neza kuko umuryango yari munini ya cyane nawo kibikibazo rero ko nabona ko iwacu twari umuryango munini nkaba no mu kibani ingene abantu babaho nkabona ko ibintu byo kubyara abana benshi haraho usanga bituma umuntu adatera imbere cyane jewe rero mu buzima bw'iwanje navuga nti jewe nkeneye kubaho neza mu rugo nkabaho neza no mu gihugu sinkeneye kubyara intahekana umushinga ntawe waje nabimubwiye ko jewe ntazovyara intahekana kuvuga rero ikintu ca mbere umuntu agomba gutera imbere tureke mu by'amabanga y'igihugu dufate no mu buzima no umudandaza n'umukozi wa leta n'uwari we wese agomba kubanza kubyara abashoboye kurera kandi ntavyara intahekana jewe rero ntavyara abana ashoboye kurera kandi ndabavyara kuri programme umwana namuvyara kuko mbona ko hageze ko kandi bikenewe bihari
umwana wa mbere w'iwanje asumbanya n'uwa kabiri imyaka 4 kubera mbanze ndabe nyene bigenda. Uwa kabiri asumbanya n'uwa gatatu imyaka 4. Ababiri banyuma barakurikiranye cyane ko nta kibazo cyari gihari. Ni kuvuga yuko rero ubuzima bw'urugo burashaka kuhana kuko wavyaye izona yekananye n'abana vyasigene. Hama ikindi naco kubaha mu rugo. Uri umugore yateye imbere. Uri umugore ku rwego rwose umugore arashaka gutera imbere. Ashaka gutera imbere adandaza, ashaka gutera imbere mu biti biri bintu vya politike mu vya leta, gutera imbere mu bintu bitandukanye. Uwo mushinga nawe babana nawe ugasanga nawe nyene ashaka gutera imbere canke akaba ari mu bindi mugabo adateye imbere bashaka nkawe. Agomba kumwubaha kuko yari yemeje imbere y'Imana n'abantu ko azomukunda kandi amwubahe. Kandi noneho ibi vy'isi turonka wobironka mugabo ugasanga ntufise umunezero na mukeye. Rero intango ya vyose n'ikindi kintu gikomeye cyane kubaha uwo mwubakanye kuko iyo mwubashe no muri ayo mabanga ujejwe akubera umuhanuzi special. Jewe novuga ko yambereye umuhanuzi adasanzwe muri ivyo bintu vyose nacamwo vy'akazi kuko vyaba ibintu bitoroshe. Yambera umuhanuzi mwiza akanshigikira mugabo iyo nkaza kwifata uko utariko ngaca ngenda nkagira ingeso mbi ngaca ngenda simbe nkimwubaha no kuvuga yuko byari kwava biyangara nkata umutwe akazi kigusi nakore neza simpeze ngo ntere imbere. Jewe rero kuba abana banje n'abavyaye ku rugero hanyuma kandi n'umushinga nanje nkamwubahiriza vyanybereye ikimazi kidasanzwe kintuma ngenda ngakora akazi neza ngakora nezerewe ata frustration nimwe mfise kuko aho ndi hose jewe vraiment ntawo uwobesha ko noba naramuteye ingorane kuko naje mfise ingorane navanye muhira eka ntivyigeze biba. Kumbe ico ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi naco kuguma umuntu yiga urabona turiga amashuri tukagira aho tugejeje mu ishuri mugabo mu buzima navyo uriga. Kwiga so kurindira kugenda mu ishuri ngo ngiye kwiga. Jewe vya communication navyo nize. Uya ntamubonye ngo ambwire ati ibi ubikora gutya navyo nomenya. Agomba kubanza kumenya nifata aho kaba kagiyeyo ndabimenya. Uwundi mukozi wanje ajejwe ibindi aje akambarira ati iki kibazo juridike gikorwa gute caniga kajayo. Uwundi munyagihugu aje kunsaba ijambo ko arambara ibimugoye ndamusiguza ati mbe none ibintu vyagenze gute akasigura ingene bigenda kajayo nkaca ndabimenya. Hama ikindi naco ubuhinyagurukana ubumenyi bwaraje niki mwana kaguma ikibazo kico cyose ukakirondera ukakimenya kugira ngo uronke amakuru akwiye ku bijanye n'ubuzima busanzwe bw'igihugu bigatuma rero uri ku gihe. Abakenyezi turavyo tuvuye naho tugeze nitwoza turabingaye ariko umuntu muri constitution barinze badushiriramwe ati au moins 30% no kugishimega no gushima ukaraba yuvuye ukarabona aho ugeze niyo uri kuraja turagishima mugabo kandi n'inyongera turayikeneye. Rero uno munsi jewe ibintu byo guhadikiza sindabikunda kuvuga ngo abakenyezi ngo ego ivyo kuga birakenewe ngo abakenyezi turarenganijwe ntibikenewe ko tinda kubivuga turavyibonera tugomba kubikosora hanyuma tugakora ibituma turonka ivyo bibanza n'iteka nk'iry'abagabo. Ikintu cyose umuntu aragitegura. Nakubwiye ko aba bana tuko turabarera nyimbo no musugeze ngaha twebwe turashima kandi tukongeza mugabo muri izo nyongezo zizojamwo abana bacu. Bega abana bacu rero kugira izo nyongezo tuko turondera zizobashikeko bisabiki bisaba ko tubategura dutegura urwaruka rwacu rw'abigeme bwa mbere nibiyige. Umwana w'umwigeme naje ku ishuri yige azoba umuntu kimazi mu gihugu no mu muryango. Abana babigeme nibareke kwishinga bitagira mvuro kuko kurondera amaronko kurondera ibintu ngo mberwe neza ngo nambare neza ngo ngira iki utabikoreye ni ngombwa nta kamaro bikumarira. Tubigishe rero abana b'abakobwa hanyuma abakenyezi nabo tubandanye natwe twige ibijanye
n'ivyo turimwo ivyo twize tubinonosore mugabo twige n'ubuzima ingene tugomba kwifata ababwiye ikibazo cyo kenshi umukenyezi agiye ahantu yumva agomba kwiyafirma kumva ko yo kwerekana ko akomeye cyane ko ashoboye kugira nyene bamugaye akagomba guforsa ivyo ugiye guforsa ico bingora bikore mu bugwa neza n'ubwitonzi no kwicisha bugufi nta mubimenye babone wabimenye je ndibuka ngiye muri banke abantu baravuze ngo umujuriste ngo waje muri banke gute ngo zobishobora cyane bihorera ngo ndazi yuko mu misi mikeya narisigaye ya banke ndabiza akazi ndagakora neza ngo biyonja guforsa ngo uvuze ngo ntibikunda byaca bigora kuvuga rero tubigisha abakenyezi banonosore wese gisata yagiye bari umu engineer mu byo kubaka abandanya nonosore kabisa hamwe n'abagabo babona ko arashoboye nimba ari umucamanza nimba arize amategeko nayanonosore niba umwavoka babone ko ari umwavoka aciye ubwenge bazomuhurumbira ronka abakiriya gusoma nabo bagabo nimba ari umuganga nuko hama ari ibindi biba biri mu buzima bitandukanye umuntu agomba kumenya iruhande y'amashuri ingene yitwara ingene yifata mu buzima ku bantu no mu bintu ivyo tumaze kubishobora uzoraba nta n'uziri warabango 30% bazovuga turya ni wabereye hajya nta bindi nta nivyo kwinda guharura n'abagabo none ni muri ntimubona ko nyene muba muri benshi muri ko muragira nukubera mwebwe muraronka umwanya wo kugenda no kwiyinforma n'ibintu kihagarara ko cyane ariko burya abakenyezi na twebwe kubera ko Imana yabigize gutyo nyene tumukenyezi azarubaha urubaha umugabo wiwe kubaha n'abandi kugira ngo ntihabe ingorane mugabo ukabandanya bakenyura ejo bagasanga ivyo batazi we ni ubizi nazira gucika intege umuntu acika intege iyo yama muri vya bindi urashobora jewe ntaje intege nakitse ko nagiye mba hamwe mu gisata kimwe nja mu kindi nja kuronka bishasha muga naho wowe uri hahandi nyene ifo kumenya yuko isi iguma ihinduka monde voli isi iri kuguma ihinduka n'ibintu bigomba guhinduka ibihera bihinduka jana navyo kugira ngo ube kugiye ntutazorambirwa nk'ubu dufate ko jewe nagushobora kuguma ndi umucamanza kandi n'ubundi mu magistrat de carrière wa ma politique sindayani n'ubundi umuhuza w'abarundi magistrat de carrière urumva ubu ndiko mbananya ya carrière yanje washaka do magistrat kuko uhura na byinshi bijyanye n'amategeko administratif kivyinshi bibari amategeko ivyo bintu rero uciye uguma ngaho ukicara ngo ivyo narinzi ivyo nize mu ishuri birakwiye ivyo nakora ivyo dukora uno munsi birakwiye aho curambirwa kumva ngo aka kazi notuma mpindura ndabiko no hindura ivyimviro ariko ngaho uri nyene urashobora guhindura ivyimviro kuko uno munsi nyimba ibijanye n'ubuhuza dufate ejo vyari bimeze uko uno munsi bigomba kwevuriwa nimba hari ibikorwa vyahora bikorwa uno munsi ejo vyari bijanye n'ejo uno munsi hari ibindi bishasha turimo nk'ubu ejo bundi twari mu gihe hari ingorane mu gihugu z'abasambura igihugu n'iki uno munsi naho turi mu mahoro mu kwiga duhamagara ati iterambere twese tuje mu iterambere ntagende umwe asigara inyuma haraje bundi umuhuza yari occupé n'ibintu byo kuraba abantu bafise ingorane bashwanye bagize nte bagahama hazi ivyo uno munsi hazi ibindi umunyagihugu avuga ati societe narino nagomba kugura societe j'ai pas accès au crédit umukenyezi par exemple jewe mfise uruhusha unuzanya itegeko ryo guca niga ngewe umukenyezi ndamujana nkaja kuraba ashoboye by'ukuri mbonye ashoboye nkamwerekane genda hariya muri banque de femmes baguhe ideni nimba rugwaruka ruko ruraza ati tukeneye akazi tutabarduha akazi ukeneye akazi ngo ndakwereke banque de jeunes gira umugambi ndakwereke banque de jeunes nanje ngaha abakozi nkababwira nti ndimwigisha abajene ingene bokora imigambi mufashe kugira ngo izi ngorane hagati ya administration n'abanyagihugu zishobora kuvuka kubera batafise ako kazi tuzikinge cyangwa tuzitorere umuti mu gufasha abana bariya kwiteza imbere umudandaza arafise ikibazo kiniki
araje ati jewe nandikiye ikete obere ntiyanyishuye. Obere nyarutsa ukure mu nzizi. Ubu turi mu ngorane d'ordre économique, ejo naho twari mu ngorane z'umutekano dufate. Urumva rero tugenda turatera imbere, ibikorwa biguma ari byinshi cyane rwose. Umva rero umuntu niyo ashobora kurambirwa, harambirwa umuntu atakora kandi ataguma arondera amakuru ngo amenye ibigezweho, amenye ukuntu ibintu byotera imbere. Cyo gituma ikintu cyitwa kurondera. Ari abashashara bakomeye cyane ari cyo nyene bakora. Mugabo natwe umuntu wese ahari agomba kuguma ari umushashara. Namubwira abajene mwebwe ubuzi uno munsi ntibukibona, tasi ubuhonyene butaboneka. Natwebwe kuri twebwe urumva ko butaboneka bitari byoroshe. Cyo gihe twebwe ubuzi ntibwaboneka, akazi ko nyene kaboneka ari kuja kwigisha. Nubwo twize droit nabize economy nabiba engineer ibintu bitandukanye, haje hahinduka ivyiyumviro warazi ko ari engineer agronome azoca agorora ishati canke ari juriste azoca aza kugorora intoza hariya, baci bahindura ivyiyumviro tuja kwigisha twese. Urumva ingene haje hahinduka ivyiyumviro. N'ubu rero uno munsi mbega ibigezweho nibiye kugira umukenyezi ugwaruka umurundi wari we wese ashobore guhindura ivyiyumviro, amenye ngo aho ndi mbega ngize recherche nkiga neza ahamba nta kintu mbega gikenewe nokora. Nk'ubu bashaka kuvuga hariho abajuriste benshi bari batagira akazi example. Mbega uno munsi none kugira naho bicaye ngo turarambiwe ngo twarize amashuri mugabo nta kazi mbega bakenewe mugabo mu gihugu nta kintu bakenewe mwabo bajuriste. Kwa bene gihugu baguma bagira ama transaction, hari waguze itongo n'uyundi, hari ukeneye umwandikira imburano, hari ukeneye impanuro runaka, akeneye gukora ugomba kugira ubugeni, akeneye ibintu by'amategeko runaka. Numva ubuzi buriyo. Mugabo tugomba kuguma turondera. Mbega mu bindi bihugu umujuriste iyo atagiye kuba umucamanza nta kindi yokora, ugiye kugitora ushugikire ngaha mu Burundi. Uri umujene wicaye ku gatumba hako wicara uvuga ngo nabuze akazi, ugatuma uzuramijire ngarenga aho ubonye hose umwica usoro muja kudandaza. Donc hari ibintu byinshi bige mukuru w'igihugu avuga ngo vy'udukwavu. Udukwavu ahantu hose uri hari utwatsi twatwo. Uri umujene agakwavu kagugwa ngahe? Ubu kamwe kagugwa ni korenze 10,000 kazi yimvye. Ugasanga urose 30,000 yasi bikashikira 10,000 daye. Ugasanga 3,000 umujene gaca wicara ngo aya ntaco yomarira. Kureka mbere nje kuyagura mu ishati cyangwa ikirato. Uzoburambara abanza urabikizo gutunga imbere kazoza. Jusqu'à 70 ans, jusqu'à 80 ans, 90, umuntu yafise ivyumviro byo kumarondeza aba aguma n'umujene, kuko nta muntu we uvuga ngo nzopfejo. Navuga yuko rero umuntu ari we wese umenye ryari uzopfa, ugomba kugumukora, ugomba kumurondeza. Kandi noneho ivyo siko turakora dushiraho mu gihugu cyangwa mu miryango, nitwovuga ngo tuzopfa tubimaze. Oya, nibizotunga waruka ruzoza ejo. Kuzovuga ati basogokuru na basogokuruza bacu n'abanyogokuru bacu baradusigiye igihugu bari baragiteje imbere kugera ngaha. Rero kurambirwa nta muntu umwe ari kure kurambirwa mu buzima. Koresha umutwe Imana yaguhaye n'amaboko Imana yaguhaye. Aho uri hajya kwa papa wawe na mama wawe, hariya ruguru imba waragize Imana ukaja kwiga. Ntutuja kwicara kwirigara ngahi Bujumbura canke ahandi. Harya muhira bijya bikorwa mama wawe vyagukurije ariko arakora, ariko ararima. Kubera ko udashaka kugenda ugafashanya nawe, itelefone urayifise, ibintu byose kukagorora shaka kuraba ukamenya ngo hari aho bagomba batanga akazi cyangwa hariho opportunities nize wibereye 9 juma. Pourquoi est-ce que none ndakumanuka Bujumbura gupanga inzu udashoboye kuriha? Uva kurondera la recherche
si bariya ba scientifique bonyene qui doivent faire la recherche, izo irakorwa n'abandi bantu bose. Umuntu wese ku giti ciwe agomba kumagira recherche akaraba ati aha ahantu navukiye nkakurira, aho umuntu yavukiye agakurira mu Musanze arahakunda, none habuze iki ngaha, habuze iki cokorwa. Rero ngeno ushobora nko kuba uva mu komine quelque part ugasanga umunyu muja kugura ku birometero 10, umunyu mukaja kugura ku birometero 10, we nawe ngo warize kubera kudashobora kugenda ukarondera amahera kugura umufuko w'umunyu wa mbere, ugaca ugenda hajya ugatumba ukacicira ati aha tudandaza umunyu gusa nta n'ikindi. Mu minsi izo buri miliyarderi adandaza umunyu wonyene, nta handi baja kugura umunyu atari iwawe kuko wawubegereje. Donc ni vyinshi cyane bana analiza ahantu hose uri muri quartier aho uba, hariya ku gatumba wavukiye uzura ko ubuzima butahari. Ubwo umukenyezi mu bisanzwe akwiye kugira uruhara runini cyane mu kurwanisha abagize amatati, kubera yuko umukenyezi bwa mbere umva n'umuvyeyi, umuntu w'umuvyeyi nawe aranubahwa. Umuvyeyi yavuze abana barumviriza, n'abandi bantu baravuga ngo uriya muvyeyi reka tumwumvirize. Rero ico ni ikintu ca mbere iyo mpano Imana yamuhaye agomba kuyikoresha. Hanyuma umuvyeyi, umukenyezi, ahantu ho turi benshi mu gihugu, umva ko turi benshi dushika henshi. Umukenyezi wese ahari mu iki gihugu ahantu hose ari abaye umuhuza mu rugo rwiwe bwa mbere, kuko umuhuza n'umuntu ntiyo bari waje imbere mu gutera amatati hagati y'abantu. Uvuga mbere mu rugo atanga amahoro, amatati ntahabi, yashika mu kibano naho gace bigenda neza cyane. Urumva muri ico gihe tumaze kuba benshi cyane, turi ahantu henshi, nta matati namwe yo kuvuga mu gihugu, nta mugwi w'abagwana wovuka mu gihugu abakenyezi baba babonye bakabadenosa, nta mugabo yo gikubita umugore ko umukenyezi yoba yifashe neza mu rugo akiyubaha, akubaha n'umuryango, akagerageza no kurondera ico bahuza n'uwo babana kugira ntibashwane. Ugasanga rero za ngorane zose zirahavuye. Umukenyezi kandi iyo n'umuntu akontribuye cyane mu iterambere. Turi benshi, turi mu dukorwa dutandukanye kandi tukaba bizigirwa kenshi. Muri ico gihe rero n'iterambere ry'igihugu tuba umuhuza, kuko leta nayo nyene urumva bidakunze yuko ifasha abanyagihugu bikenewe. Nuko kenshi abanyagihugu bataba bakoze rimwe batariko barakora ico bategerezwa. Rero umukenyezi akoze yabaye umuhuza hagati ya leta n'abenegihugu, kuko yafashije kugira ngo abenegihugu batekane, kuko yafashije mu kugwiza umwimbu. Leta rero ikakibandanya igakora isahiriza, ishiraho ibikenewe byose kugira bashobore kubarwa bamwe ariko barakora. Umukenyezi yagize uruhare n'iyo umwimbu kaboneka, leta icayoroherwa ko barayishimira ati bimwe waduha twarabikoresheje. Rero abakenyezi aho bari hose baragomba kuba abantu, ni vyiza kuba bahuza, bakagira umutima mwiza, bakamenya icari cy'iterambere, igihugu kikaronka amahoro, kikaronkwa umwimbu, kuko abasanga ubutabita n'ibisambu. Kuvuga yuko rero ubuhuza si ukuvuga ngo guhuza batase gusa, ugukinga amatati muri za ngeso nziza navyo mvuga, muri ka kwitangira ibikorwa, igihugu kigatekana n'imiryango igatekana. Hari aho twicara tukiyumvira ibintu tukagomba kuvuga harimo tugaca twuzura ingobyi. Umukenyezi we yavuye, nakubwiye ko aho twavuye ngene muri societe y'u Burundi bahadufata no musi twaba dufise intambwe tugeze ko no gushima cyane. Ivyo bijanye no gutorana navyo ni bibiri mu bindi tugomba kubandanya tugurondera nk'inyongezo. Mugambe iyo nyongezo turondera twebwe no musi siko biri gutorana. Nivyo hariko amategeko abivuga n'imigenzo y'ikirundi ivuga, tukaguma tuvuga yuko turenganijwe. Uko umukobwa ntatorana mu itongo ry'umuryango, bamubwira ati tuguhaye igiseke ntiwapfa tubabiheze. Ku matongo y'umuheto no musi umukobwa aratorana co kimwe n'abasaza we. Ariko rero kuri ibi vy'amatongo y'umuryango navyo
amatongo y'umuryango biriko navyo nyene biratera bija imbere kuko kera wasanga ufise agatumba kose k'umuryango ubu bigenda biragabanuka ko tugwira abantu bagwira ni ukuvuga yuko amatongo twobongo nayo umuryango ya manini tuza turavuga hazogera igihe nanyene ntabakiriho bwabo ku by'ukuri umuvyeyi aba afise ikintu ari cyose ashobora gusigira abana kandi abana biwe imbere iwe barangana hari ubu usanga n'abakobwa mufite ikimaze gusumba n'abahungu mugahagera gutora n'abahungu bakaja imbere abakobwa bagasubizwa inyuma rero uko ndabibona ni twovyotegurwa mu bindi bihugu urabona n'abantu baba bateguye ibintu byose biba bipanze neza biteguye umuntu wese ivyo afise byanditswe hanyuma umuntu yagiye abona ko ariko arayigereza kwitahira arategura itahagiwe akazi gatunganije abana biwe ntibazojyana akavyandika mbe none ngaha muri societe yacu y'u Burundi ubwo uwo mugenzo wo kwandika turawushikako tubanze rero tuwige tunawige twige gutegura ngo wowe uri umugore n'umugabo mwubatse muragirana amasezerano ingene muzobana mweho mukagira birya vyose vy'ingene muzotunganya nyene amatungo mugabo uko mukura ntimugende muribuka yuko muzoteba mugataha ko mutashe rero bikenewe nyene bisigara bitunganijwe ahubwo raje mu gutegura ivyo bintu vy'abigeme numva hanini y'umuryango umwe wose urafise kubayeho wewe uri umugabo mu rugo n'umukenyezi wawe mukwiye kwicara mukarabati bano bana bacu twavyaye ni naho tuzonahera mbe tunabihere tucubaka jewe vyetuye tucubaka tugatangura kuza dutunganya n'ivyo dufise tuvugana twiga ingene bizoza biratera imbere mukavugana muti ubu rero dutegure ingene bizogenda mu buzima bw'iwacu ingene bizogenda mukaza muravyandika yabaye amatongo y'umuryango yabaye amatongo y'intuze y'umuheto jewe ndibaza ko mu rugo abubakanye bavyumvikanye bakavyandika neza bati twebwe umuryango wacu tuwutunganije uku mugabo batarenganije abana je ndibaza ko vyogenda neza na cane iyo nteguro banza icaki navuga cyo kuvyara ku rugero mu kubitegura banza kora none ibyo ndiko ndavuga ko nzotegura kubasigira bizonabonekaho ntibizobajyanisha kuko barenze urugero rwose abiki mbega abana ndabateguriye kazoza kajanye no kubigisha ivyo mu mashuri no kubigisha ingene bazobaho bashobora kwibeshaho hanyuma rero kabitegura neza ngene niwagira imana akagica usigarana bizogenda kuko no kugica usigaranye navyo nyene so kuvuga yuko utegeza ko bugifise ivyo nivyo kandi vyica n'abana bacu kwishiramo yuko abavyeyi hari ivyo batoziza kubasigira nibategerezwa kubasigira ibintu abavyeyi baravutse barakura barironderera hazogera igihe baje no muri retraite ntibabe bagikora ivyo bafise babikoresha ico bashaka kubikoresha ico bifuza cyose gituma babaho gushika batahe hari abana benshi rero bitwaza gurupa ngo papa ngo bintu akagera n'igihe umuvyeyi akiriho bagomba kumutorana akiriho ngo papa ntiyogurisha iki ntiyokora iki ntiyokora ico gute kandi ari ibintu vyiwe ugira umutorana atarapfa iyo ngeso rero tukwiye kuyikuramo ugwaruka rumenye ko bijya abavyeyi bafise n'ivyabo si ivyabo bana ariko baravyara abo bana ikorwa bafise abavyeyi gusa obligation bafise nukubarera bakabashikana mu bigero amajorite ibisigaye bagaca nabo biga ingene barondera ubuzima bwabo rero ivyo gutorana bitunganywa n'abavyeyi bakiriho mugabo batarenganije hanyuma bakabisiga bitunganije sentare yabishitse byoba vyiza ari hamwe ija gutunganya ibisanze kuko biformaliza ariko no bivuga ikabishira ikavyandika kuko ibonye petete ari utari ko aravyumvika ikabimwumvisha mugabo kuvuga ngo nditahiye size hari abantu nubwo ayo mategeko tuko turavuga yo bahari
ntibobura abayarenga ko bikarinda kuba ingorane bikajya muri sentare. Rero umuntu wese natunganye urugo rwiwe, abakobwa biwe niyo baba bakunda asiga batunganirije, mugabo kwiyumvira yuko ngo amategeko ngo ivyandagutakiye, mbe hari ingeso y'urugo yubaka urundi. Hari umuvyeyi azifuza ati jewe abana banje bose kw'itongo ry'umuryango n'iry'umuheto murangana. Twe nk'iwacu niko vyagenze. Umuvyeyi wacu agiye ubwa nyuma tubwira ati ku matongo y'umuheto n'ay'umuryango mwese murangana. Niko mvuze muvyandike. Turavyandika twavyanditse uko nyene yatubwiye. Ukuvuga yuko rero urugo rw'iwacu n'urugo bitunganije uko, urugo rw'ahandi ubundi bashobora kumva kubitunganya ukundi. Mbega kutazi ko mu bihugu biteye imbere cyane ngaha nta kibuza ku mategeko ushobora kuvuga ati ngaburiye abana ndahaye n'uwundi muntu ataco tufana mwangiriye ikimazi fise igituma ndamuhaye kandi bikemerwa. Urumva byumvikana ko dushira imbere gutunganya ingo twebwe nyene nk'abanye nezo hama ibijanye n'amategeko nitwasanga ku barundi bose bishoboka ko haba itegeko rimwe ngira rizoca riba mugabo nitwasanga n'ubundi ingose y'urugituba ku rundi turabe bitungane. Kubitunganya birakenewe nivyo, ariko cyane cyane harakenewe kuvyiga neza kuko ingo ni ikintu kiri très compliqué. Urugo rumwe rumwe rwose urafise ingene gutunganije, hanyuma n'ivyaba bishoboka ko haba amategeko yoza atanga amaprincipe ahuruza bose ni vyiza, ariko gico rohanura nuko urugo rwose ni gwitunganye. Umwana w'umukobwa abavyeyi bamufata ico kimwe n'umuhungu bonyene kuko ni bafashe decision yo kumuvyara. Umuvyeyi arafashe decision ati ndavyaye umwana, abana banje bose ndabakunda, ntabitunganye rafata ingingo kuko mu mateko n'ahandi n'ivyo vy'intuzo vyo kuvuga ngo umukobwa aronka igiseke naho vyanditse umuvyeyi ntateka azobarenze. Eka ivyo ni ibintu nyene vya culture bivuga ngo iteko ngo itongo ry'umuryango ngo abahungu ngo kuno n'abakobwa. Mugabo ivyo vya culture umuvyeyi abikoze agashaka gutunganiza bose azoba yevuriwe ageze kuri ya ntambwe nziza yuko umenya ko umukobwa n'umuhungu bose ari abana. Urumva ntibizoba ari ibintu negative, ari ibintu positive azoba akoze. Rero je nduvume ngo kubanza kwitunganya mu miryango, kandi imiryango imaze kwitunganya abantu nitwasanga benshi babibona kumwe, je ndibaza yuko hazogera igihe hakagira itegeko ati ibintu byose uravye ko imiryango bitunganya kumwe harakwiye itegeko ribahuza bose kuko nico kimwe. Abakenyezi bagenzanje nababwira nti musi mukuru mwiza cyane tuwishimire kuko nakaryo ko kwirimbura, nakaryo ko gushiraho imigambi izotuma nyene tubananya dutera imbere. Rero refuje umunsi mukuru mwiza, hama kandi nkanabifuriza ko aka karyo ko kwirimbura ko dufasha kugira ngo tugire imigambi ikomeye kugira tugire ico duterera mu iterambere ry'igihugu kidasanzwe, dufatiye kuri bwa bwishira avuga, dufatiye kuri bwa bwizigirwa navuga, tube imboneza mu iterambere ry'igihugu. Mu bisanzwe inzira ya politike simbi, nababwira nibaje nyene mu migambwe bagende bitoze, hanyuma rero nibabagomwa babatore, ariko kugira utogwe bisaba nyene kuba witunganije neza mu muryango, kibano no mu gihugu bakubona nk'umuntu vy'ukuri w'imboneza azogira ikimazi abandi. Rero nibitegurire kuba ikimazi ku bandi bakenyezi. Imyaka 10 imbere umukenyezi umurundi kazazo bateye imbere cyane kuko murabona ko mu bijanye n'iterambere urabona ko abakenyezi bariko baragijukira, abana babigeme bariko barijukira amashuri, naho bicamo ugasanga hariho abo vyagoye bakayata, ariko abayakurikiye barabandanya bakiga ibintu bikomeye. Rero je ndibaza ko aho turi n'umusazi tuzoba turi mu myaka 10 abakenyezi bazoba bateye imbere,
bazoba batangura kubona, bazoba babona kure cane.